kuri muri ibi bintu ugoye gutahura ariko kandi wumvirije urashaka kuvuga ati naka ibyo ariko aravuga ari mu kuri kwiwiwe. Twari kuja kugira nk'aba DJ PAULIN benshi, ndibaza ko umuziki w'u Burundi wari kubarateye imbere cyane. Abantu benshi bafite amafaranga ntibatahura iby'umuziki. Kuronka umuntu yemera kwembesa mu mafaranga yiwiwe, ujya mu muziki icuje ashaka iterambere ry'iwe n'urukunda gukunda. Sindi ko nabivuga kubera indirimbo iyo sinokwirana gusa. Namye mbona abantu benshi, hari n'igihe abantu baduka bakandika ku mantuze, wadutse wandike ku mapaje yawe, ariko uri kurankisha mu ndi ruhande uri kurankisha abasponsor umuziki baye babusponsoriza, uri kurawubankisha we none ku promoting ibihari ejo nibitahaba uzo promoting ibiki. Erega umuziki uhari kubera ko hari abantu bawumye bawushigikiye kuva kera. Jewe DJ PAULIN ndamwubaha kandi na Double J ndamwubaha kubera arafise hageze. Nyimba yaravuze kujya nagashavu, kandi ishavu naryo rivuga riti icu wawe ureke. Uriko uranyumva? Muze mutahura yo umubabaro ubaye mwishi mu muntu, usanga nyene bagusunitse kuvuga ikintu kavuga ati peut-être ari rindi jamana gukoresha mu bijanye ni doshi. Hamwe PAULIN ibi bintu byoja mu butungane ku bwawe urabona ko ari cyo byofasha uno muziki, nike kintu hanura kugira ngo uno muziki nitwisange narijya wari kuri yubaka abantu baguma batwarana mu butungane. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Wiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndavuga kuri micro ni Jonyene juste gala cadre from our side Black Machine Black. Behind the camera mwita umusaza, turi mu kibanza cyiza, turi muri the Key House. Bantu b'Imana, kibanza cyiza, bafite ama service meza, ibyo kunywa, ibyo gufungura byose kwa kundi ahandi. Ndababwira kuno munsi twabazaniye wa wundi atuma abantu benshi mu gisagara mu bashaka umugabo ngo baraberewe, ariko kubera bari mu makurisi badashobora kugenda bavyanditse bavuga bati yavuye muri Oscar Fashion ntibabivuga. Ndakubwira ko n'umuvyeyi amaze gufasha abaririmbyi benshi, kiri kwa kiri, Double J n'abantu benshi cyane. Yamateye intege ibitaramo byinshi hawo mu kubiriha ku mwango cyangwa mu gusponsoriza. Ndakubwira ko uno munsi twaje kugira ngo yagishe atubwire byinshi. Ndakwibusa ko iyo uriye neza ntawe ubimenya, ariko wambaye neza bose bazoyibona nkuko Oscar yambaye. Ndakura mu Oscar Fashion. Urakoze cyane. Urakoze. Nizakomeze neza. Yego. N'abantu bo kumukubito. Urakoze cyane. Bari bambwiye ngo wagiye kuzana impuzu mu Bushinwa, mu nyuma ngo wagiye Thailand. Avuga ntizomurindi. Yego. Urumva mwitwarariko wacu. Yego. Kujya Jado agira umwitwarariko w'ibiti natwe tugira umwitwarariko wo gushariza igisagara tubambisa abantu neza. Wow. Uravya watangure kwambika abantu. Nubu aho bigeze. Urugero rwo kwambika abantu neza mu gihugu ugwakira gute, urubona gute ga Oscar Fashion? Nakazi ka amaho no mwitwarariko wacu. Hamanye nurumva tukuma tugerageza. Tukihari abantu gumwe bitega bishasha. Wow. Mugihari tukihari tukuma ukivi. Oscar Fashion. Urugendo rwawe benshi baramaze kugumva. Ariko uravya wahereye ukabura umuvyeyi w'abana bakuze mbere mukura gusumvya uburebure. Nizobe. Nirihe banga ryo kwambika abantu? Ibintu byose kubibamwo iyo bigize umwuga ukabigira akazi wirinda kujuragirika. Yego. Kuko nibuka ko nagerageje ibintu byinshi cyane ariko nasanga n'ubundi ngarutse muri bya bintu byanje niho niyumva neza. Kubera ko ndi umuntu usanzwe nkunda ubuzima bwo gusa neza, fungura neza, vuze gusa neza, harimo no kwambara neza. Numva abantu bose umenga no bandukiza ibyo bintu. Turi mu gihe mu Burundi nyene icyo barahimiriza abantu yuko bokwamo imisi yose basa neza, bamesha gahuzu, bambaye agahuzu keza, amafaranga naherere mu ibare. Ibyo bintu mwarabikurikiranye?
po byakira gute mwumvise nimero imwe ahimiriza yuko abantu bafise ingwara yo kutaberwa ngo bavura iyo ngwara sinzi igihe yafashe abantu ego abo dushobora gusanga twavuta tuyisangaho kuko bujyanye abantu bose ntibashobora kumera cyo kimwe ego ariko umunyacubahiro nk'ujya byo afashe ya mbere kuhimiriza abantu ni byiza ndibuka ko rimwe na rimwe hari igihe bavuga ntihagire n'umuntu aza muri ville yambaye ikamambiri zazo za umoje akavuga ati no bigenda gute umuntu ave mu isite aze mu gisagara muri centre ville yambaye ikamambiri agenda aratumura inkubwa abantu ariko nyene bo nibaza ko kwambara neza ni kimwe mu bintu byerekana iterambere ngene ku rugero umuntu abageze ko mu gutahura ibintu bimwe bavuga ngo umuntu yarabaye civilize ngo yaritahuye wow because the queen from the sun one wambika harimo abaririmbyi kubera iki Oscar Fashion ashima cyane kwambika abaririmbyi nike kintu ubona mu baririmbyi nk'interano ya Oscar Fashion kugira ngo umuririmbyi ase neza bo jewe ko kicerekanye n'abaririmbyi novuga nti akazi kanje nagafatikanije n'umuziki yego rero y'akazi kawe kasosiye n'umuziki keshi habarimo niyo publicité kubera abastari n'abantu barabwa cyane n'abantu bakurikiranwa cyane urumva hari igihe nawe ushobora kwikanga ko wabaye umusitari kubera wambika abastari ariko twege nyene kubera ko twabijemwo duhumuye n'imyaka iragenda urabona ko tuguma dusa kwa kundi nyene nta tentire nta matatuwaje ya abarimvyi benshi baragushingira inta yuko iyo akimenyekana atararonga uburyo wamubambika twarabonye nkaba mutima yo comedien muri comedy turabona abarimvyi bamwe mu bagezweho ubu bagushingira intaye n'abandi iki kintu kigutuma umuririmvyi umubonye atabantu baramugirira icizere wumva umenga wo mufasha kugira se neza bo ikintu cyose bivana no gutahura ko umuntu kubera ko Jendi Oscar no munsi mfise ibyo mfise naho naje ngikeneye gushigikirwa ariko ari intambwe nateye rero nta kintu na kimwe cyo tuma ujya muntu nawe ataragera aho ngeze nareka kumushigikira kubera aha turi hari abandi bisaba yuko utokengera umuntu numwe kuko ujye ukengera uno munsi ejo arashaka gutera imbere ntuzi ejo hiwiwe bisaba rero yuko ugenda nawe ukajyana nawe gahoro gahoro ibyagukwiganiye ukamwumviriza n'ibyo navuze n'umuziki umaze kuwushigikira warashigikiye na Kiriku guhera ataranamenyekana uretse ibyo kumwambika uramuha ivyambako uyu muziki nike kintu kigutera Oscar Fashion kwa mu minsi yose umengo ufitiye ideni ku buryo hageze n'igihe tubona wigeze gufasha Daboje na Kiriku muziki jesanzwe muziki mbe juste gari mbe nuko wavyibagiye nyibukije kora je nabaye umukorezi umukoriste imyaka myinshi cyane yego urumva ivyo rero ni ibintu biba mu muntu urumva iyo utaririmbiye Imana ushigikira abaririmbira Imana cyanke nabo nyene bavuga ngo baririmba izisega nabo n'abantu b'Imana yego bose Imana irabakunda rero kubaba hafi ntaco bitwaye ariko kubashiramo amafaranga menshi ukabashigikira mbo kuvuga kubashigikira cyangwa kubashiramo amafaranga oya none je ko atarabendi garangira kufangize none umuntu agusavye ati ndagusaba service uyu munsi nta mafaranga mfise akejo ndakuzanira none ni mitabo bashizemo ni kubagirira icizere gusa turi mu gihe Daboje na Kiriku igihe bava muri Bantu Boy ariwe wa mbere wafashije mu rugendo batanguye nka Birman Boy yageni ikihe kintu cyabiguteye nikiye cizere cyagutumye uvuga ati aba bana ndabaherekeze muri runo rugendo nka Oscar Fashion bavuga ko ari Oscar ni company nini dore kusubiye inyuma y'imyaka myinshi cyane kubera ivyo umaze gukora kandi wewe rero bo ivyo nibuka ko ari ibintu bya kera
uravye aho bageze nabyo byo kugira amarare turu bagenda iburaya bakagaruka ntivyari bwabe ivyo bo je namye nifuza iterambere ryabo icyatuma ndababa hafi ryari iterambere tu nkuko uvuga uti ari mu nzira y'iterambere kana mushigikire muri bikeshoboye hanyuma ndanamusengere Imana imafite ukuboko akifanikiwa na mimi nakuwa nimefanikiwa. Double J na Kiriku twama tubabona ku ma projecteur hajya twama tubabona ku ma stage atandukanye twama tubona mu televiziyo yacu mu telefone uyu muganiriye n'abantu bameze gute? Abantu bameze neza cyane bo Kiriku na jewe ni umwana nase hama rero yo wafashije umuntu wifuza ko atera imbere why not ni jemba numva ari ahubwo ari icishimo kuri jewe ni ibintu byo kunezerererwa hama kandi kuba baduga ama stage bakagira gute bagasora amahiti kuri je ni sawa. Double J araba gushigikirwa nye Double J nawe Double J haheruka no kuronka ikibondo ahubwo tunamwikeza ahubwo kuko hari ikiganiro yakoze ahantu numva avuze ngo ibaze ngo nka Bifesi na Kiriku n'amahiti bafise bapfuye batavyaye ahubwo ni komanda rero jewe mba numva ahubwo n'umuvyeyi je mba numva nyene ahubwo Imana ifashije none gena nawe ubishoboye kamperekeza tukagenda tukara umwana ikibondo ujya n'umwuzukuru babuja serva uriko uratubwira yuko turi mu gihe Double J uriko urabitubwira wowe waramufashije kugira ave muri Bad Boy nako avuye muri Bad Boy waramufashije byake byararenganye ivyo aho uri uzoje kumwibarusa mu gihe afismara renza amezi abiri impundu ntibungwa kubera urana abastare benshi ubu yaramuzanye kuri kamera turamubona ariko kenshi ari gihe baravuga ngo ni base ugasanga umuntu apostinze imodoka ariko nta modoka aragura ariko umuntu avuze ati nabaye umuvyeyi akavuga ati sinkiri wa wundi ubu ndafisaho nta muri ico gihe ntaco buze umuntu atamushigikira kubona Double J ariko sinzi icyo washatse kuvuga kubera ko muri iyi minsi hari ibintu mba mbona nyene abantu benshi baguma bavuga ngo urumva umuntu dufate nk'iyo nk'umuririmbyi yamenyereje kubasora indirimbo keshi urumva agasanga nta mezi kanaka haca kugira ngo asohore gasanga rero aragiza ko ka pause gatonya amaze nk'amezi 3 cyangwa amezi 4 gasanga nta ndirimbo asohoye abantu bacha batanga kwibaza ivyo arimo erega ni kico tutazi ubuzima bwarazimvye kandi buzimvye ntibuzimba ngo umuziki umuzimbutse urumva ubuzima butera buguma bisaba rero yuko umuntu yitangura none sawa ariko umbaza okay ego uriko uratubwira ati abantu bakwiye gutahura yuko ubuzima bwazimvye umuntu uko yakora ashinze urugo ibiharo birahinduka atararushye oya sini gushinga urugo gusa muri rusange none wahora ugisani ya 5000 ubu ntubona kujya 10000 nukuvuga ngo ubunye ibintu bihindutse bisako natwe duhinduka urumva kandi tugatahura kubera iki nimwibaze ko bujya gukora umuziki muri iki gihe ari ibintu byo gucishagizako we warubatse izina ufise aho ugeze uko uranyumva hariho ibintu utabugikinisha nukuvuga ngo wari umenyereye kugenda kwa general akufita facture y'amafaranga utiza kuriha kugira ngo video isohoke ntiwacu uhindura ngo ko ibintu byikomplitse reka nje ngenda nkoresha telefone mu buzima bwa misi utamenyereye gukoresha telefone ati vyo Double J ateza kugwana navyo ni ico cerekana rero ubugabo gahangana n'ibibazo by'umwana gahangana n'ibibazo by'urugo gahangana n'ibibazo by'ubuzima bwa misi yose watubwiye ko umwana wa Double J ari umwuzukuru wa Buja Flavor none na ukaburi nka papa wiwe
usije jenyene n'umuvyeyi ego Double J ni umufrere none ko ubunye 19 igeze umuntu akubajije vote je ndi muhira none kandi niko byari bimeze regura hinduka ako dusubire tugaruke gatoya Double J ava yuko yibaruka nkuko wavuze ko bwa mbere yibaze ko yari amabase we nk'umuntu wamufashije imyaka myinshi n'ubu kimufasha bega yarakubwiye ati turavise umukaza oya none rega Jesse ndi hariyo kuba wegeranye n'umuntu ukaba uri proche n'umuntu munga bidasigura ko uri papa wiwe utaza kumenya kira kitu cyose cyane umuntu akuze nakirikari kiriku hariho ibintu byiwe ntamenya murumva rega iyo umuntu akuze akura mu buryo bwo kwitunganiriza ibintu by'iwiwe akafata responsibility nkawe nyene urumva aha wewe rero nyimba ibintu byose ugihanuza abantu nakazi kawe ubabwira warabitunganije ukabi ariko kandi ubwo buzima bw'abantu tubureke kubera nibaza ko invitation yasohoka nawe uzoyibona nawe uzozitumira rega azogira je nibaza ko azogira ubugeni hama dutumi ego nuko uriko uradusigurira turi mu gihe ariko avuga amajambo menshi hagati ya DJ PAULIN hamwe na Double J kujanye n'indirimbo Sinokwilalana pona Sinokwilalana kwazi rya ndirimbo je numva mane mengi maze hafu umwaka yarasohotse nivyo navyo bigarutse gute iyo base iyo beef nayo igarutse gute igarutse kubona Double J yahaye gasopo kindwimwe DJ PAULIN azoba yasubije indirimbo ku rubuga wavyakire gute we nk'umuntu azi Double J we nk'umuntu yareze bana bahungo muri birimani bosi kuvuga ngo narabareze n'abantu bakuze nakubwiye kandi iyo umuntu akuze amenya kwigwana ko nkawe nyene nyimba yaravuze kujya nagashavu kandi ishavu naryo rivuga riti icu wawe ureke uriko uranyumva muze mutahura iyo umubabaro ubaye mwinshi mu muntu usanga nyene bagusunitse kuvuga ikintu twari kuja kugira nk'aba DJ PAULIN beshi ndibaza ko umuziki w'u Burundi wari ko barateye imbere cyane abantu benshi bafite amafaranga ntibatahura iby'umuziki ariko rero uje uha agaciro umuntu afite amafaranga yiwiwe atari kijuju afite n'izindi business ziwiwe akora ashobora no kwinvesta mu kindi kintu akagira urumva uko abantu bafite amafaranga bose ntibashora mu muziki kuko baba bashora mu muziki warateye imbere kuva kera cyane akaba ari ibyo kuvyo batwereka ko bateye imbere none barateye imbere barateye imbere nivyo kandi nanjye ndabitahura barateye imbere nk'iryo terambere ntiryamyeho utaratera imbere ndi yagufasha ukuboko je nagiye mu Buganda ari umuntu ntwaye mu Buganda ntazi naho bafatira bisi ija mu Buganda shitsa ahantu akambwira ati aha mu Ruganda bakubwiye ati saba icyo ushaka akavuga Uruganda nkumviriza après nanjye ndamenya gusaba nagaramere vuze nagaramere nshaka ivyo kurya mereki ukamenya uti nivyo kurya nyaba kushaka ukavuga ati nagarabijanjaro umuceri n'ebijumba ivyo byose taramenya kubivuga none cyo gira gute hari undi muntu abikuvugira nukuvuga ngo ujya muntu agufashe ukuboko naho goye gutwara muri studio akakora indirimbo imwe ujya muntu wakamaro kuri wewe sindi ko nabivuga kubera indirimbo iyo Sinokwilalana gusa namye mbona abantu beshi hari n'igihe abantu baduka bakandika ku mantuze wadutse wandika ku mapage yawe ngo ukora promoting umuziki ndundi ariko uri kurankisha mu ndi ruhande kurankisha aba sponsor umuziki baje ba sponsorize uri kora ubankisha we none ku promoting ibihari ejo nibitahaba uzo promoting ibiki erega umuziki uhari kubera ko hari abantu bawumye bawushigikiye kuva kera kuronka umuntu yemera kwembesa mu mafaranga yiwiwe ujya mu rusiki icuje ashaka iterambere ryiwe n'urukunda gukunda bajya benshi ba promoting bavuga no mu makonse ntibariha ntubizi bereka kubona igiteramo mu kabare
bashiraho amahera kugeza naho babura abantu bakababwira ati injira ku buntu nakundi kandi arakabare kamba kuzikije abantu Jesse narindi ariko aravyumvise nari nifuza kuja gushigikira gusa ariko se narindi ariko jewe DJ Paulin ndamwubaha kandi na Double J ndamwubaha kubera arafise hageze ariko bijya by'amatati barakwiye kuvugana hagati ya nawe byo gucanga umutahe n'abantu ngo mwiyasosi sikeshi bitoka ko nasanze mu Burundi abarundi bakunda kuba abanyamwigendako umwe wese abe wenyene hono naho mwoshwana bibe biraheze ko yaraba gusa ko muri uwo mwanya yaganyije nta kindi Oscar uri kuratubwira ivyo ariko uvuze ngo naka hebere naka nawe hebere naka mugiye business ari vyunguka uvura umuziki tuzatwiko tujaye bo si ibintu byose turangura byunguka hari n'ibihombo rero none indirimbo zose zisohoka zose aba ari amahiti iyo umuririmbyi asohoye hiti kimaze kubona intambara isigara agwana no gusokura nk'indi hiti izosubira yayindi ivyo rero kandi nizo novuga nizo ntambara twese tubayemwo uyu mwaka biraciyemwo ariko utagitinga kundi mwaka eske erizina fise nibyo nzoba nkifise mu mwaka uza cyo ituma rero ubuzima umuntu agwaka ku munsi ku munsi hama guheberanira naho ugiye nti ibihe bibi bije ntibisigwa ko atabihe byiza byahabaye kugira ngo abantu biyumvire kugira projet rega imbere y'ijya projet y'ijya ndirimbo hari na projet zo kugenda Canada nuko nyene bya Canada nyene si umuntu avyipangira kubera harajyamo nuko kumuzungu akaraba ko ivyo bintu bikene amaviza gasohoka ugasanga rero birangiye amaviza adasohotse cyende bakakone iyo ni ibintu yari projet ndende ariko kandi suvuga ngo ubuzima burahagaze kubera habaye gutumvikana nejo bazohura mu bindi ahubwo Paulin nagarukane ujya mutima wo gusubira kuba umuvyeyi w'umuziki yongere yorganize kuko ari abantu benshi baza mu biteramo bya DJ Paulin uyu munsi atabiteramo bagendamwe ari gusohoka bisanzwe bakagenda vuza karaoke bakajya show nyene bagakreya bakagenda bakaduga cyangwa bakamanuka mugajya ama concert ari propre batakiyabona ya uti nagarukana umutima w'uvyeyi sijya mbere Paul ashwanye n'abaririmbyi ega sugushwana abantu bose bafite icyo bahuriyeko haraba kudahuza mugabo mu nyuma bagasubira gahuza aya majambo yose abantu basekana kubera ko bari muri terimwe hajya Paul ari muri terimwe na Double J bo mbeko kwibana kuri Double J wenyene ega n'umuziki muri rusange Double J numwe muri beshi hama kandi udahuje na Double J uzohuza n'abandi none uyu munsi ntahika arakora na Christian B hariko kwa kundi nyene umuntu ashaka gutwara n'agashavu gasanga bya bintu yakarimbira akavuga ati n'ibintu ko bimena umutwe we eske sinobiheba sinoko zindi business none bigenze gutyo kera urara ko bamukondana ngo azana abanyamahanga mugo bajya abanyamahanga bakakompleta n'abastari b'abarundi kandi umustari w'umurundi yego ntuhembwe cyo kumwe n'umunyamahanga mugabo nawe wahembwe wayise make mugabo wayaronse none najya make ni wayabura uzoca uvuga ngo iki ega sipore wenyene none Brarudi ntamayidoga ngo yizanye umunyamahanga ngo imuhemba menshi ngo kubera iki ngo abarundi nabo badahabwa agaciro nko umunyamahanga agaciro k'umuntu ni wakiha ubuzima tubayemo burasaba discipline burasaba kubaha burasaba kwitonda burasaba n'amastrategie business zarizo zose nayo bari alimentation uguruye abantu bazopfa kwiza gucyonye
ntibapfa kuyizamo gutyo business zose za strategy n'abaririmbyi rero niba na strategy akora kugira ngo wowe hagihombe hari abandi bari harahungukira. Turi mu gihe Paulin nkuko namurondeye twaganiriye yambwiye ko azotanga interview baje kuvugana n'umujejwe amategeko yiwe mu bijanye n'iyi dossier. Hamwe Paulin ibi bintu byoja mu butungane ku bwawe urabona ko ari cyo byofasha uno muziki nike kintu hanura kugira ngo uno muziki nitwisange narijya wari kuri yubaka abantu baguma batwarana mu butungane? Bo ikintu cyose kimaze kubamwa amatati biravana n'umuntu. Hari umuntu avuga ati ibintu reka ndavyikawushe kubera nuko n'ubundi niyo nagenda mu butungane ndabona afite ndi mukuri, ariko Jesse nibaza ko byogera mu rugero ko kujya mu butungane kubera ko nivyo haba hari umuntu akwegera mu butungane kubera ko yase ko muganira urumva, ariko n'ikindi gihe ubona ko nyene wewe utiye kujya mu butungane kubera uvuga ati jewe uyu muntu ayikaranyagresa ayikarandengera, reka rero kugira ngo ndamwivunisha amategeko. Nico gihe rero niho hacaza abajejwe amategeko, ariko nabo nyine barakumviriza umuntu akavuga ati ibi bintu cibana mwaye kubiheza hagati yanyu kubera n'ubundi n'ubuzima bubandanye. DJ PAULIN n'umuntu mukuru sumadore so ushaka kugira ati kuri shati sha ugwane uyu muntu umene umutwe akora ishati agwano ya hagiye umuntu akuze ikintu kikwezo kwereka ko umuntu akarakura hari ibintu bimwe mwagenda ararengera niyo barenganijwe kuko ukuri ko muri ibi bintu jewe vraiment kuragoye gutahura mugani kugoye gutahura, ariko kandi wumvirije urashaka kuvuga ati naka iyo ikaravuga ari mukuri kwiwiwe, ariko kandi ikiyago cya babiri canke batatu umwe canke babiri barakeneye kugira ngo bahure baganire bahuze nibyo by'ubutungane bitiriwe yajamo. Yaba Double J arakuba yaba DJ PAULIN arakuba ushaka mbo muhuza rero ashobora kumuhuza oya je dumupeti ivyo babisha hari abandi bantu bankuriye bo kwegera bashaka kubibaherereramwo nivyo by'umuzika bitahora gusumba jewe gagenda ndazi impuzu ndandariza tuhuzu none ushaka ndiranye n'impuzu kwizo mpuzu yaba Double J arazambara abapora arazambara yesa egana na PAULIN afite imangazini y'impuzu new look habo nza kumushorera tuzogenda kumushore yego biko biza kuindi poem idasanzwe ni la Oscar Fashion wamemiso swanura uravye umwaka kuvutangura itrimestre amezi 3 ya mbere umuziki w'u Burundi ubona gute cyane w'abaririmbyi bawe bitwa Biriman Boy? Saba yiwanje gusa n'umuziki muri rusange ama kandi ni sumuziki gusa sumuziki gusa ni ubuzima muri rusange aho umuntu ageze narushirize aho yacerewe ahere kwirukanga cyane kubera iki nivyo jewe uyu munsi ndicewe ubu ngwana kugira ngo sama niyinjira izosanga ndicewe nimba ari ibintu nteza gukosora mu byo ndiko ndakora ndabikosore hama abantu tubana neza kandi dukundane dushigikirane kuko kujyana kwiwacu habaye injyana hagati yacu hari abandi bantu bacha biprofitiramo. Abo ni bande? Hari abandi bantu babiprofitiramo abanyamahanga ntavyo nzi. Reka dukora rero kuko ibikorwa ari byo bivuga gusumba amajambo kubera ko nimba hari ikintu kidusamaza nuko gutakaza umwanya wiyumvira ngo naka ugasanga kwegera na beef n'umuntu utazi ivyumviro vyiwiwe wewe wari kariruka ibe ku yindi level ariko nawe uraciyumvira abantu kuyumvira wiyumvire wewe nyene nico gikenewe. Jama usinzire hama wikangwe uvuga ati jewe ejo nakazi hama bikenewe nibi kugira ngo bandanye umva wewe nyene
ko beef nene ni mu Burundi honyene umuntu abisohora indirimbo ya beef ngo ariko aragisinga abantu disinga umuziki wari ni mesa ni business urumva nabindi bintu Simba nori amafaranga ngiye kuririmba nakandi iyo business ntiba kuri jewe twarabonye ushira amahera mu muziki ubirakunda ko ukibandanye gushikira abaririmbye cyangwa ukatayo mfise none cyangwa nuko atayo mfise kubera umuntu arakura gasanga uko akora ugasanga niyo myaka ari twemerera kurara ku majoro ngo twirukanga ibintu bisaba kurara ku majoro hari wambwiye ngo ba police benshi naje shashira ko ntina ba Oscar si benshi muri uno muziki oya si benshi umunsi bazoba benshi uzobibona ubaza ko ari kubera iki habuze ba Oscar ba DJ Paulin muno muziki bon keshi nakunze kumva abantu bidoga ngo abantu batahuri ko bavyaca ariko nyene ni bukebuke ko ndiko ndaraba none mbona atakibuza na kimwe aba Oscar bifuza kubona ba DJ Paulin bishoboka bazobabona ariko kandi nakubwiye wowe ushaka agaciro ko bakaguha nawe kihe iyo valeur banzu yihe hari wavuze ngo ni wabona umuntu ataguha agaciro ngo ntuzubabare ngo kubera umuntu atanga icyo afise nawe ni kubitaho atanga icyo afise mu buryo buhe uburyo nyene bavuze rega gutanga icyo umuntu afise umuntu wavuze gutanga tubona gutanga hari abantu babayeho basanzwe bari complique abantu nubwo raro wasengera nubwo watwara muri Jordan ukaba batiza bitazokunda ko bahinduka none ushaka bagire reka ariko abantu bazima none ndakubaza nta bana bavutse jo bundi ubona uri kuraraba iterambere haba mu by'umuziki haba mu business ubona ko bateye imbere uri kuraraba mutima ubona ageze he none ushaka ibindi biki ama example ahari ushaka kuba mutima uzoba nka mutima mugabo uzoba nka mutima mu gihe wize ukavuga ati uyu munsi ndi jewe ubuzima bwa comedy mbayemwe hari igihe comedy gizokauka kasanga ntikiriha mugambe narateguye kindi kintu plan B gihe comedy takugaburiye ikiraya kirakugaburira tufise mu ndirimbo kaburi kufise idindi business kirakugaburira ivyo ni byo abarindi bakwiye kumenya rero natwege twisi ni mwana wewe kamenye tugiye mu kubituta amavyuzi atakihari kuja FM uzongaburi uri hegeto oro ati madame hari yanya arafise alimenta cyangwa arafise shop y'impuza yari bas nibyo biriko biza kwindi point midasa kwindi uri kuratubwira Oscar Fashion turi mu gihe usanzwe wambika abantu gihe dore ukiganiro bamana bimbwiye kenshi ati abantu tuba hanze nivyo aradufasha ariko benshi tumushaka Oscar Fashion hari uburyo dutegura kugira ngo ibi birato tubona bizimvye muri Amerika Canada n'ahandi atuze da Bayern Jordan nk'iki kirato nambaye abantu b'Imana kicavuye muri Oscar Fashion kwa kuri ahandi ibi vyose nivyo muri Oscar Fashion kugira ngo ivyo bintu bizima tubironke babironke byoroshe urumva sinova ngo nkwiye hose ngo mvuge ngo abantu bose ngo muri bashikira byoroshe ngo abantu tutanze dufitane ma contact canke bashaka kugenda ku mbuga zanje sanke nkoresha barazi yuko niyo ibintu bashikiriye barakenguruka no kuvuga ngo rero ni ugushigikirana hama uyu munsi kugira ngo utabure business y'umuntu biroroshe cyane kuko amarezo socialaje ni ibiganiro dukora abantu benshi baratubonya bakamenya ati nyaka akora ibi n'ibi hama bakaturondera benshi baturondera rero ntibidoga najya nacerewe ndiko ndatunganiriza umuntu ibintu byagomba bigende hanze iyo ushatse ko binyaruka biranyaruka turakwiye ku buryo binyaruka bikagushikira hama niyo ushatse ko bigushikira vyitonda ata urgence rimwe naho nyene biragushikira kuko uburyo bwa none bwaragwiriye witega iki muri Oscar Fashion n'umwaka Jake na manifoza ni terambere ego terambere
hariho ntuze tuba turashikako tuba twifuza gushikako kandi ibyo byose rero nshobora kubishikako abantu batatushikiye ajya amakwaliti baba barondera ngaha mu Burundi atahari umuntu yaronka agiye hanze nayo turashaka kuyazana mu Burundi ubunye hageze ko abantu bose batahura akavuga ati jewe shaka kwambara made in yo mu Burundi niyo nayo project fise nayo project fise ku buryo umuntu yambara made in Burundi kandi muri quality nziza muri modele nziza kandi huye nuko ashaka Imana igwezagire cyane amen amen hari cyangwa ikintu tutuvanga tutavuze nta kintu na kimwe numva twabivuze twaciye ku bitandukanye yego twavuze abatandukanye yego ariko byose nta mutima muurimo ni impanuro ni intererano kujyanye umuntu wese amese yamekaratera kugira ngo nimba ari contribution kugira ngo iterambere ry'igihugu canke kwiterambere ry'iwawe ko uteye imbere n'igihugu bagiteye imbere ndoshima ko igihugu cyateye imbere nateye imbere umufuko wanje wose urimo amafaranga n'umuntu ufite icyugi nuko ndagushimira cyane Oscar Fashion urakoze twari mu kibazo cyiza twari muri Doki House nga kuri Avenue du Large amaeskariye atarengana twabona kwa kuri ahandi kuri micro yari juste la camera from our shake Black Machine Black the camera mwitu musaza ndabura ati bye bye cha la vista gahunda twese dukeneye kubego ni muri FDs muri Village Market bye bye cha la vista uraushiro mushiro kushula none